Umurima ni ihegitare zine twashoboye kugira umurima w'akarorero, umurima kugira ngo dushobore kurima amabungo ayo dushobora guhinguramwo ya mitobe myiza ya safi. Umfatira umwana ico ndakwereka. Wabonye rero wabonye ya orange ubu kirimena rigaseseka umutobe ugaseseka imbuto zigashwiragira ni bwa buzima kaga wajya rangi rya wa mutobe ya John urabona ingene imeze aha n'uburyohe n'uburyohe niyo rero duca dufata tugaca duhingura kugira ngo abantu bashobore kwihereza. Ona nkiyi safi super iri cupa ry'ilitiro rimwe kugira ngo yinywe urivanga n'ilitiro 5 z'amazi cyakora urubanza yewe gaye n'umunsi mukuru. Twebwe rero iyi ni mirima iri ku mugaragaro kugira ngo abantu bose babone neza kandi bemejwe yuko by'ukuri atankeka Safibu ikoresha amabungo kandi amabungo kama yahane wacu i Burundi. Ndawumva neza Safibu n'uruganda rurima rugakora rugashora ikintu kivuye mu ibungo. Murakoze cyane ni bya bindi bita chaîne de valeur. Nta nkeka ko hano bashobora kwegeranya itoni kwiye itoni ku munsi. Ego itoni hano baza ko biraza kuboneka. Hari tandukaniro ya jus yakozwe mwiri bungo na jus zindi baduhenda ngo ni marakuja ugasanga zakozwe mu maputre. Mwiriwe cyane mwaramutse bivanye naho muherereye ndababwiye kuri micro ni je nyene Juste Gaël ekero from our side ke Black Machine Black behind the camera mwitu musaza n'abakwiyo muri ndabazana ngaha ndabura ko turi neza na neza muri Bujumbura yagutse muri commune Musigati neza na neza bakunze kwita mu Kivyuka. Kugira ngo Uburundi butere imbere hakenerwa ibintu byinshi, ariko kugira ngo dushobore gushika kubona kazoza harakenewe amahinguriro ashobora kuduhingurira ibintu bivuye ijana kwijana mu Burundi. Ego uno munsi nabakuyeho muri kugira ngo ndabereke igitego njabuka amazi gishoka hanze y'igihugu cyo amafaranga menshi, ariko no mu Burundi ushobora gusanga hari ivyirirwa biraza tushobora kugura mu madolari menshi twashobora kwihingura ngaha. Ego muhora mumva ngo jus de marakuja, ukabona benshi bavuga ngo ndariye ibungo, abandi vyase ko barifungura bakagomba kugihereza biciye mu kinyobwa. Uno munsi tuje kukwereka ihinguriro ryitwa Safibu, Safi Business Company kwa kuri ahandi aho basanzwe bahingura ibungo birimiye ijana kwijana. Ndabira ko jewe sindahindura nitwa Juste Gaël Kedro from our side ke Black Machine Black behind the camera mwitu musaza ni wasanga ritukuye rizoba ryakiye mu isabune. Aha naharinganye numva hari ubuzima akayaga keza aha ni mu Kivyuka bantu b'Imana kuyindi pfo bidasanzwe nkuko rero bikubwiye. Reka tujye gusaba urusha muri Safibu tubaganirize hama mukanya tuce tuza mwirabire vya bindi vyose guhera kuri A gushika kuri Z canke Z canke Z bivana n'ururi muvuga kwa kuri ahandi kumana natwe kwa kuri ahandi. Turi muri Safi Business Company benshi mwamubona umutobe ukozwe mu mabungo wanditse ngo Safi marakuja akakunzwe, mukabona n'izindi nyinshi zanditse ko Safi mutazi iyo vyahinguriwe. Ndabura kuno munsi twabashikanye ngaha mu ruganda mbega kuduhereza umutobe w'amabungo iciyumviro cyavuye he, bagomba gushika kuki, iyo umuntu yihereje ibungo riraheze gatuma amagara yiwamera gute iyo na cyane ryahinguwe. Ndabura kuno munsi turi kumwe n'umuyobozi nawe se wundi Nibigirimana Josias niwe mutumire uno munsi muza kubona vyinshi. Ndabara musa nyakuba muyobozi nanje ndakuramukije cyane kandi ndaguhana ikaze Juste Gaël. Ego nezeje no kukubona no kuganira nawe. Kandi nanifuje cyane kenshi kubonana nawe imbona nkubone kuba ndi kumwe nawe rero ndavyishimiye kandi biranezereye cyane. Nizeye yuko amajwi yacu n'amasanamu yacu atakugera kure hashoboka urahawe ikaze. Ego mumve ko ari iteka ridasanzwe kubona turi muri Safibu. Murakoze ko muduhaye icyo cyubahiro mukumva ko ari iteka ridasanzwe, natwe mugize neza kudutera iryo teka mukatugendera koko. Nkuko mubivuze nitwa Josias Bigirimana nije nsanzwe njejwe igisata cy'ubudandaji hamwe no kumenyekanisha ibisanzwe bihingurwa n'ino societe yacu Safibu ariyo Safi Business Company. Koko nkuko mubivuze isanzwe ikora imitobe itandukanye ariyo
usanga yanditse ko safi marakuja, ariko rero ikaba iri mu rugero rutandukanye. Hari safi siroforo, iyo safi siroforo ni umutobe uri concentre. Gaye ndakubwire uri concentre ku buryo kugira ngo ukanywe ubanza ukavanga n'amazi. Aho rero ubona nk'iyi iyi safi super ni iri mu icupa rimwe ringana gute? Ringana na litiro imwe. Iri cupa ry'ilitiro rimwe kugira ngo yinywe urivanga n'ilitiro 5 z'amazi. Cyokora urubanza yewe gaye n'umunsi mukuru. Tumvikana yuko ikirahuri kimwe yego ukivanga n'ibirahuri 5 by'amazi. Bisigura ko watumiye abantu imuhira, yego ubabwira ati safi siro niyo muza kunywa mwese muga shane gose ubu bawiyebangikanije turahure, none ukababwira uti nyabona ni mwicare ngaho muvyagira, nugahitana wewe wa mutobe wawe, none ugacitana y'amazi meza sukuye, ugaca uvanga kuri gwa rugero twakubwira. Nyabona uburyohe abarinywa nawe, kandi abantu baramererwa neza bagataha bumva yuko bihereje kandi banyoye koko umutobe wa kanovera wo mu mabungo ya hano iwacu i Burundi. Iyo ni siro, iyo ni siro iri mu icupa ry'ilitiro rimwe. Hari yindi siro iri mu icupa rya mililitiro 650. Iyo nayo ni rurangiza, iyo nayo kirahuri kimwe kivangwa n'ibirahuri 3 by'amazi. Iyo nayo nyene ni kugira ngo ku ngero zitandukanye kugira ngo abantu bose bashobore gusuma. Ni ritoya rero ry'iryo kugira ngo abantu nabo bashobore kunywa atangorane. Uvanga ikirahuri kimwe kivanga n'ibirahuri 3 by'amazi. Ndabumva neza umuntu yihereza aya masiro ni nka kujya ko kwa muganga muramubwira kiri ingene bimeze. Ati vanga n'ibirahuri bingahe? Rumva birasaba yuko tubabwira ingene urugero bashobora kugeza kugira ngo bashobore kwihereza. Ariko rero hari n'uburyohe burasumbasumbana. Hari usanga agira ati tujya jewe nkeneye agasosa cyane cyane nkeneye kongeramwo amazi ugasanga bikenewe ko yongeramwo amazi. Ariko urugero muri rusangi rwaruko hakaba rero na kakandi. Iyi rero nayo iri mu icupa rimeneka. Kandi iri ni umutobe ubumaze kuvangwa n'amazi. Ubumaze kuvangwa n'amazi, iyi ahaye nimba wakanyishije nimba utakanyishije uburyohe aguma arinywa nawe. Aho iturumuru gacunywa ukihereza. Ni umutobe w'amabungo, amabungo ya hano iwacu i Burundi, amabungo twirimira, amabungo twegeranya duhawe n'amakoperative abasanzwe akorana natwe. Ukuvuga rero ubu iri cupa urashobora kurironka ari cupa nyene rya Safibu. Murabona yuko risanzwe bikorogo ya Safibu. Ikiranga uruganda ni jambo safi. Iri rero riguze ubuzi neza yuko uguze umutobe neza avuye mu ruganda wa Safibu. Kuko n'umurumyo uravye n'umurumyo uhita ubona yuko uwo murumyo nyene n'umurumyo w'uruganda rwa Safibu. Aho rero nta nkeka uburyohe abari neza cyane, kandi ku magara meza duhamagarira abantu kwihereza no kunywa imitobe yahinguwe na Safibu, kuko ni imitobe iba yizewe, ni imitobe ibiryoshe kandi ibishobora gutuma bagira amagara meza. Baba abana baba bakuze mwese muhawe ikaze. Uriko murabitubwira iyo mitobe yose muyihingura mukoresheje iki? Ego murakoze. Iyi mitobe yose twaberetse ni mitobe ya hano iwacu ihingurwa n'uruganda rwa hano iwacu. Hari abantu bahora bambaza urabya Safi mu Burundi ndayiravye burya narinzi yuko iva hanze. Nyabona ntabwo iva hanze, ikorerwa hano iwacu mu Burundi, ni mu Carama ave ni mukundanya inimero 3 niho dusanzwe dukorera. Rero ihingurwa muki amabungo. Aya mabungo rero na mabungo ya hano iwacu i Burundi, ya yandi nyene muzi afise urukoba rusa gutyo, kuko hariho n'ayandi mabungo usanga afise urukoba rw'umuhondo, ariko rero ayo dukoramo niyo yaya. Urukoba rusa gute? Hari abatabibonye neza. Ni urukoba mboni move, mu Kirundi move turacita gute mo? Irangi rya move, tuvyite gutyo. Ni irangi rya move, niryo rero niyo dusanzwe duhinguramwo ino mitobe kugira ngo abantu bashobore kuyihereza atangorana.
tubihingura ku buryo bwemewe n'amategeko, ari nayo mpamvu kandi dukorera ku mugaragaro, ari nayo mpamvu mubona yuko twama twitavye amahayanishwa n'amahiganwa atandukanye. Ni nayo mpamvu mubona iyi biro yacu isakawe imaze no kugira amashusho menshi ajanye n'amasertifika yaba amasertifika de participation canke na certificat de qualité. Ari certificat de qualité aka kantu bayita certificat de mérite. Iyo certificat de mérite ni certificat twaronse mu mahayanishwa kugira ngo ibigaragaze yuko koko uruganda rwacu rukora ibintu vya qualité. Ni certificat rero yatanzwe na Bureau Burundais de normalisation et de contrôle de qualité. Hari nandi mahiganwa twitavye ni nayo ni certificat de mérite nayo twashoboye kuronka. Vyumvikana rero yuko nyabona abantu bavyumve babimenye kandi babimenyere yuko umuntu ashaka kwihereza ibi vyamwa neza yonywa imitobe ya Safibu. Gayere hari kintu abantu bakunze kwishiramo ugasanga abantu bakunda cyane ibintu biva hanze, bakumva yuko umenga mu Burundi ntibashoboye bo kwihereza ibintu byavuye hanze ari byo baha agaciro cyane. Nyabona mu Burundi turashoboye, ni nayo mpamvu mubona yuko tuba turi ku rugero rwo gushobora gukora iyi mitobe myiza kandi iryoshe kandi imeze neza. Rero abantu bijukire kwihereza ibintu by'iwacu made in Burundi, ibintu byahinguwe hano iwacu, kugira ngo noneho bikunde dushobore no kuzoshika kuri ya mbono kazoza. Buryo uko bijukira kwihereza ibintu byo hanze niko amafaranga bariko bayarungika hanze, ariko iyo bariko bihereza ibintu bya hano iwacu i Burundi bariko bateza imbere igihugu cyacu, bariko bateza imbere mwene gihugu, bariko bayatanga kuri ya societe itanga amakori n'amatagisi kugira ngo igihugu cinjiza amakori, kidukorere amabarabara, kitubakira ibitaro, gishobore no kutuvuza, gishobore no kubaka amashuri. Byumvikana yuko tuba turiko turashigikira mu ruhara rw'iterambere. Rero iyo umuntu yihereje uno mutobe wa Safibu abagize uruhara runini mu iterambere ry'igihugu, kandi nawe akaronka karusho kuko acagira amagara meza hejuru yo kwimara akanyota. Turi ngaho nyene. Ego. Uwihereje iryo cupa rya Safibo. Ego. Iryo udashobora kudiriyo. Abari amabunga ngana gute? Murakoze cyane. Ico ni kibazo cy'ubuhinga. Ni kibazo cy'ubuhinga bisaba yuko cyo kwishurwa n'umutekinisiye kumbure. Ariko byumvikana yuko twebwe iyo amabungo amaze guhingurwa arongerwamwo agasukari. Aha nta kindi kintu kirimwo, ni amabungo, isukari hamwe n'amazi. Nibyo byonyene biba birimwo kandi ku rugero rwiza rwemewe n'amategeko. Hari urugero ruba rwemewe ntushobora gufata uti nshizemwe isukari uko ndavyigombeye, nshizemwe amazi uko ndavyigombeye. Ni naco gituma hariho cya kigo cya leta kijeje gusuzuma ubuziranenge ari cyo Bureau Burundais de normalisation et de contrôle de qualité, kugira ngo basuzume neza yuko ibyo biriko birakorwa n'inganda ko bimeze neza, none habe n'igihugu ntibave baza kwihereza ibintu bishobora kubagira ingaruka. Mweko murabitubwira ako dusubire tugaruke gatoye. Ego. Mu Burundi amabungo ntiyera umwanya wose. Maronka amabungo mwama mukwiza amacupa umwaka wose mudashobora kubura. Ikibazo ciza cyane. Inyishu no kwishura nuko ibyo bintu bidashobora gukunda. Burya iyo ivyamwa vyeze bavyita mu gahimbo kavyo. Iyo rero amabungo ari menshi umwimbu uriyongera muri Safibu. Ariko iyo hageze nko muci umwimbu uragabanuka. Umaze kugabanuka rero usanga umwimbu ubaye muke, natwe tugahingura biki. Ariko kugira tumaze kubona twagiye turaja muri iyo ngorane, twaciye tugira imirima yacu. Kuko mbere twakora n'amakoperative gusa, twaciye tugira imirima yacu. Iyo mirima yacu tuca tuyishiramwo ubuhinga bwo kuvomera, systeme d'irrigation, kugira ngo noneho ijya mirima bikunde yuko no muci izoshobora kuziratanga umwimbu, noneho uruganda ntirugire ingorane. Uza gusanga rero mu mirima yacu twarashizemwo uburyo bwo kuvomera, systeme d'irrigation, kugira ngo noneho muci naho ntitugire ikibazo. Nibaza yuko nko muri rikiri imbere nta n'ingorane tuzongera guhura nk'izo twagiye duhura nazo mu bihe bishize, kuko imirima yacu iravomerwa ku buhinga bwa kijambere. Iravomerwa mu buhinga bwa kijambere cyane gose.
muriko murabitubwira yego nimba atari banga mufise abakozi bangana gute muri Safibu? Murakoze cyane, ibyo nta nubwo bigira ibanga kuko nibyo nakunda kuko baba bahari kandi baba bazwi n'amategeko. Rero abakozi twebwe 40 abo ni babandi baba bafise amakontra bamaho bakora igihe cyose. Hakaba rero n'abajurnaliye bo bakora mu gihe umwimbu ugaragaye yuko ari mwinshi no duheza tukabatumako. Abo nabo barashika 30. Byumvikana yuko dufise abakozi 70. Yego. Abakozi 70. Yego. Mu mwanya mumaze. Niki kintu mwishimira muri Safibu? Ico twishimira muri Safibu nuko twashoboye kuba twarateye intambwe. Aho twari turejo siho turi no munsi kandi turako turatera tujya imbere. Twishimira ko ubwa mbere kuba twatanguye, ubwa mbere gitangura kuba ari icimviro cy'umuntu agashiramwe abakozi 3, agashiramwe abakozi 5, akabandanya duga uko mwimbu ukabona bigenda bitera imbere niko yongerezamwo abakozi. Nimba rero ubwa mbere uruganda rwari rushoboye kuba rukoresha abakozi bake, uruganda rwaragutse rushobora gukoresha abakozi benshi. Uhageze naho rero tubona yuko umwimbu vuba ugiye kuzokwiyongera, ari nayo mpamvu twahisemo nyabona no kwagura aho dushobora kuzokorera. Aho tuzokorera rero naho singaha turiko turategura ikibanza ahantu tuzokubaka iyo nyubako mubona kuri ayo mashusho. Iyo nyubako mubona kuri ayo mashusho twaratanguye, turiko turategura neza, twaratanguye kugira ngo twubake uruganda rwagutse kandi runini, kugira ngo dushiremwo n'amashini agezweho ya kijambere, kuko nk'ubu icumviro dufise nuko twoshorera hanze kugira ngo dushobore kuronka y'amafaranga canke amadovize mva makungu, kugira ngo dushobore kwisununura. Ariko se kugira ngo ushobore gushora hanze bisaba yuko ufise umwimbu uhagije. Ufise umwimbu uciriritse ntushobora gushora hanze kuko bashobora gusaba amakomando ugasanga ntiyafise. Niyo mpamvu rero turiko turagura kugira ngo natwe twisanzure turonke umwimbu uhagije dushobore gushorera hanze. Turi mu gihe mu karere ibihugu vya Uganda, Kenya, kenshi abantu badakunda kwihereza, bimwe bakunda kwitanga amafana, bakunda kunywa amaju. Arya ju irafise fasha mu buzima bw'umuntu. Murakoze cyane. Mu byo kumara akanyota. Ni kuvuga umutobe wa ji na cyane cyane ji ya marakuja aba ari umutobe w'ivyamwa. Igihe rero icyambere kugira ngo ugire icyo kumarira mu buzima bwawe ubanza kumenya koko yuko uwo mutobe wavuye mu vyamwa, kuko iyo atari wavuye mu vyamwa usanga kimwe ari witeze utakironsa. Igihe rero ari wavuye mu vyamwa koko nk'uwi wacu ubu ushobora kuronka amavitamine neza agufasha kugira kabiri keza akati wanje karemvye, ugashobora kukumara akanyota. Nibyo si cyo gusa, ugashobora akawakanyoye urasinzira neza, bituma wiyumvira neza, bituma cerveau ikora neza, bituma munda bimwe twita kuyungurura ibiri muri we wafunguye digestion, bituma ibintu bigenda neza. Byumvikana rero yuko abantu nyabona bijukire kwihereza cyane imitobe ivuye mu vyamwa na cyane cyane umutobe safi. Ushobora kudutembereza? Yego murakoze cyane, munashobora kubatembereza nta ngorane, mugashobora kubona ahatandukanye. Nuko rero Nyakubahwa Josias, aha naho tugeze ni he? Murakoze cyane, nkuko twari twababwiye ijya mitobe dukora isanzwe iva mu vyamwa bya hano iwacu i Burundi. Aha rero ni muri pepiniere aho dusanzwe tugirira imivyaro imbere yuko tuyiha abantu bari mu makoperative, imbere yuko tuyitera mu mirima y'iwacu, kugira ngo noneho dushobore kuronka imirima myiza, tuzoshobore kuronka umwimbu. Ya rero niho dushobora kugwiriza imivyaro, niho dushobora kugira pepiniere kugira ngo tuyikure ngaha tuca tuyitwara mu murima. Noneho turaza kubereka mu murima naho ingene amabungo ameze tumaze kuyatera ari mu murima w'iwacu. Ubu ni ubwoko bwahe bw'amabungo? Ubu ni bwa bwoko twababwira busandi pasiflore wabusanzwe ufise wa rukoba rusa na move. Yego. Ni nawo dusanzwe duhinguramwo urya mutobe w'amabungo aryoshe cyane. Yego. Mwoshobora kudutembera tukabona imirima nayo ingene bimeze? Twagiye. Birikomeza kuyindi point bidasanzwe kuva tuvuye mu ruganda. Mwabonye ko duciye dushikira ahari imivyaro, amapepiniere y'ibungo irituma ushobora kwihereza ikinyobwa cy'akanovera, ikinyobwa mpabwa abantu gikozwe muri Safibu.
ariyo Safi Marakuja. Kwa kuri ahandi ndakubwira ko ubu rero tugeze mu ndimo. Kirikati aha nihe? Aha naho tugeze nihe? Yego nivyo aha nihe nyene, reka ndahababwire n'abasanzwe batahazi bahamenye. Nivyo aha ni mu Kivyuka, ni muri Musigati iri muri Bubanza, niho twashoboye kugira umurima w'akarorero, umurima kugira ngo dushobore kurima amabungo ayo dushobora guhinguramwo ya mitobe myiza mwabonye ya Safi. Rero uwo mugambi ingene waje, umugambi waje bivanye nuko amakoperative yarasanzwe aduha amabungo, wasanga umwimbu udahagije, udashemeye udahagije atari mwinshi, ubwo dushaka kwiyagura no kwisanzura, tutereka noneho dushobore kurima natwe tugira imirima yacu. No twiyumvira rero uno mugambi, noneho tutangura no guha imivyaro abene gihugu, bamwe bararima bazana umwimbu iwacu. Ubu rero iyi ni imirima yiwacu, kandi kubera yuko mubize yuko muci hari gihe bigorana ugasanga umwimbu baye mukeya bitumwe n'imvura. Aha hariho uburyo bwo kuvomera, turabereka hariho systeme d'irrigation, burya aha turavomera. Hano hariyo matwiyo y'amazi, naha hafi ababanyi twarabahaye amazi, n'aya mashuri ari hafi yacu nayo twarahaye amazi. Uti umuza amazi mizi aha amatemba rubingo hareka kuvomera umurima. Aha naco gituma umurima wacu mubona ushemeye kandi ubereye, ni kibituma sikindi. Uwo murima wacu ufumbirwa n'intabire nziza, y'ikirundi, ya ntabire bita ikirundi amase. Rero tumaze kufumbira ucuronka n'amazi ku rugero rwiza, kuko turavomera, ntihaba igihe c'ubukame bavuga ngo ngahantu ngo habuze amazi. Niyo mpamvu mbona yuko umurima wacu ubereye ijisho, ufise n'abawukurikirana, abagronome babijejwe babikurikirana ku munsi kugira ngo uwo mwimbo wacu umere neza, n'abantu bihereza ibintu bisa neza kandi biryoshe. Yego, nimba atari banga turi mu murima ungana gute? Uwo murima ni hegitare 4. Izo hegitare 4 nizo mubona hano. Hajya hirya hariho uwundi murima nawo nyene ugomba kungana n'uyu. Aho rero naho twashoboye kugendera gusa, hari uwundi murima dufise mu Nyabiraba nawo nyene wababa uwo nyene. Byumvikana rero yuko tuzogenda twagura kugeza naho umwimbu uzogenda wiyongera. Ndawumva neza. Safibu ni uruganda rurima, rugakora, rugashora ikintu kivuye mu ibungo. Murakoze cyane, ni bya bindi bita chaîne de valeur. Twebwe duhera hariya ku rubuto, tukagenda ku muvyaro, none tugaheza tukagenda ku murima, hanyuma tukimbura ibungo tukarihingura, hanyuma tugashira ku isoko abantu bakihereza. Ayo aho hose ni kugira ngo abantu biyungunganye, abantu bashobore kubaho, none dutera imbere dushike no muri yambona kazoza igihugu cyacu, dutera imbere igihugu cifashe, igihugu giteye imbere, tureke kuza tuzera inzega yere. Yego, umukirisu nkanje shavuga ati murakamererwa neza. Natwe bavuga tuti uragaheza gigwa wirambire. Nuko turi ngaha nyene mugabo mutwereke na cyane ano mabungo umwe mu mirima musanzwe mufise aha nyene mu Kivyuka. Reka dutembe maze mwatwereke. Kubiza kwindi mpome idasanzwe, bwabunda mabungo uri kurayarima harimo amabarabara. Ahirema barabara bisaba yuko haba akayaga keza, agategwa ku mirongo, kugira ngo habe intambwe hagati, kugira ngo igihe bariko barayakorera byorohe, abayakorera baronka aho baca, kandi agategwa ku mirongo, bagashiraho n'insinga. Izi nsinga kugira ngo bikunde ashobore kurandagatako yame neza. Ivyo rero byorohana cyane no mu gihe ciyimbura, ni nkibarabara bacano hagati bagenda baramura ano mabungo abahiye neza. Mbambona hari ibungo rigisa n'ugwatsi rubisi, iri naryo mbona umega ritanguye kwirabura. Yego, navyo nibiki? Nuko nyene iri riba ritaragera ku rugero guko baryosarurwa. Yego, kuko riratangwa rikaba n'ishugwe, ryamara ishugwe rikaba igiturumbwe, ryamara kuba igiturumbwe hanyuma rigakora rigakomera. Iyo rimaze gukomera rero rihiye rigeze gukogwa, naho ubona basigaye risa gutya. Aha, iri ryahiye. Iryo ryahiye. Bantu b'Imana, reka nabafashe. Iri niryo rivamwo yaje wihereze. Niryo rivamwo Safibu. Safi Marakuja nako. Ego. Kamfashe. Reka numviriza kamwe. Umviriza. Ni mu murima wa Edeni ndabarahiye. Yewe ni mu nyisho. Biriko biza kuyindi mpome idasanzwe. Biriko biza kuyindi mpome idasanzwe. Uriko uratwereka bino bikorwa vyose. Ariko vyongeye. Ego. Naho ndiko ndafungura.
kugira ngo mushobore kurima ano ma hectare shika kurane yego habakene imivyaro ingana gute ni kuvuga hariho urugero rw'intambuko baba umuntu abashobora gukorerako muri umwanya simfise igiharuro neza c'imivyaro yashoboye gutegwa hano ariko ndashobora kukibaha mu kanya kari imbere ariko biravye tugenda turayatandukanya kugira ngo ntashobore kwinjira namwo kugira ngo igihe amaze gukura ashobore kurandaranda aronke ahantu akwigwa si vyiza rero yuko amabungo ategwa yegeranye kuko igihe amaze kurandaranda acaburaho ashamikira ugaca usanga umwimbu ntushemeye ego umwimbu ntushemeye ariko mwenda abone urashemeye ego tuvuge ko muvise abahinga bajejwe indimo batuma rijya bungo tuba twihereje mu kinyobwa gumana kanovera guhera mu ndimo gushika rihingu ego cyane gose turafise umagronome abakora akurikirana ibijanye n'indimo agakurikirana ino mirima yacu ku munsi kugira arabe ntagira icononekara nkuko nyene twashoye kugira n'ubworozi kugira ngo tushobore kuronka ifumbire dufumbiza ino mirima yacu turafise n'umuveterineri ajeje gukurikirana ivyo bitungwa vyacu yego turacabana tugenda cyane rwose erega ahantu ni hanini nitwofa tuhamaze uriko biza kuyindi poem idasanzwe mweje kutubwira ati mukoresha amasekirundi aha tugeze ni he ego aha tugeze rero niho dufise uruhongore rwa kijambere kandi nabwo nyene ruko rufatiye n'intumbero kuko tugenda twagura tugenda tuja hariya hirya aha turafise inka aha turafise ingurube aha turafise inkwavu izi nizo tworoye kugira ngo dushobore kuronka amase ifumbire yuko turafumbira irya mirima yacu kugira ngo dukoreshe ibintu bio dukoreshe umwavu mwiza wa hano iwacu umeze neza kugira ngo umwimbu uba ari umwimbu ushimishije kabundi abantu bihereza akajika safi marakuja bagi ibintu biri mu mwavu nyene w'ikirundi utaciye mu mahinguri cyane rwose ibi rero by'iwacu rero turabaremesheje ubifunguye bitanga ubuzima umererwa neza kandi tubemeze bigaragare babibone neza yuko dukoresha umwavu uva mu bitungwa bya hano iwacu biriko biza kuyindi poem idasanzwe urumva rero Gayere tukibandanije tuganira bugiye nigeze kubabwira yuko impamvu ituma twebwe umurima wacu ari mwiza kandi tuguma twimbura mu bihe byose nuko twashizemo kandi bwa buhinga bwo gushobora kuvomera nivyo byaradutwaye uburyo ntiba byoroshe twarashoboye gukwega amazi tuyakuye ahantu hirya hano bita mu kiziba turayakwega tuyashikana hano ngo ndakwereka bisigura ko aya mazi yavuye ahantu kure yavuye kure koresha uburyo butari buke hano harimo amazi aya n'amazi mwiyimbiye mutarinda gusaba uruhusha ikintu Imana yawuduhaye abarundi harimo amazi ego iyi n'ingabire Imana yaduhaye ubu rero turiko turikoresha kugira ngo abantu bashobore kuza baronka ibintu bimeze neza umwimbo nawe w'amahungu mwabonye nijya nawe aha no gutoragura abasha aha no gutoragura hamukanya baraza batoragure ngizi zose aya yose ahaye abacabaza abakoze batoragura n'umwimbu reka niyongere irindi je numvise biryo araryoshe turi ngaha nyene uri kuratubwira mbega kubona mwaragize ino systeme ya irrigation ituma amazi muyakura hariya mu mwonga mukashikana ngaha urabona ko hari ico byahinduye ku mwimbo musavwe murongo byarahinduye cyane byarahinduye kuko mu bisanzwe amabungo afise igihe yama iyo hageze burya mu kwa gatandatu mu kwindwi arabura gose ugasanga ni hahandi umuntu ashobora kuba aronka ibiro bike cyane kuburyo udashobora no gukwiza n'itoni ariko ubu kubera ubuhinga bwo gushobora kuvomera turashobora kwimbura more ni nisanganya cyumva nakamoto n'umutobe nyene wa mutobe nyene wihangane byabaye akana kandi aya mabuga arataruka arataruka kuko yaba atari mu buzima atameze neza burya wari kumanyura rikaguma rihoberanye ryaranyankabiranye ariko urabona ko ri mu buzima uramena umutobo gataruka intete zirimo zigataruka wari kuratubwira nariko ndakubaza ati kuva mugize iyi systeme ya irrigation yo gukura amazi mu mwonga mukayadugana ino mu ndimo zayo hari cyahindutse mu mwimbu musanzwe musanzwe muronka ku mwaka
ego cyarahindutse cyane ari nayo mpamvu ubuye no mu gihe cici dushobora kwimbura mu bihe byashize ntabwo byaba byoroshe kuko muci usanga ibungo ryanyankabiranye ugasanga amababi yizinze amaze kwizinga ugasanga n'utu twamwa turiko twabaye duto nta kiriko warimena ugasanga nta kirimwo hari n'igihe riguhenduka menga rirahishiye ariko kubera ryabuze amazi ugasanga nta kirimwo ariko rero ubu turashobora kubandanya twimbura neza atakibazo dufise. Wow. Ego nimba atari banga izi ndimu ego ziyakaze bane b'igihugu bangana gute? Ego murakoze cyane. Aha hano muri hariho abakozi baguma bakurikirana ino mirima hariho abakozi 200 bari muri no murima atakindi bajejwe kuza barabagara bajejwe kuza bararaba yuko hari ibyatsi bikura bajejwe kuza baregeranya amabungo bakamura noneho bagashobora kurungika ku ruganda. Mwatubwiye ko ino systeme ya irrigation ifise icyo bafashije. Ego harabavuga ati jewe nivyo no ishobora ari kumenga simboni y'amazi yova aya mazi mwashoboye kugira mu bijanye na irrigation ava ku metero zingana gute? Murakoze ava inyuma y'uriya musozi nantu bita mu Kiziba ni hirya hariya nta nubwo ari hafi burya ahantu abantu muri aka gace hegereye no murima nta mazi bari bafise ariko kuva umurimo maze kuboneka ngaha ubu twashoboye guha amazi bano babanye hano hepfo barashobora kuvyishimira. Wow. Ego bisigura ko aya mazi ava muri uriya musozi hari inyuma hirya mukaduza akaza kuvomera cyane rwose cyane ubuhinga nubwo muri Safibu gusa ni uburyo bwo gukwega amazi ari namazi ava mu isoko twagize kabutaje nyene isanzwe nta nubwo bisigura yuko hariyo ni pompe yarungika oya ni uburyo nyene bashuye gukora bw'usho gukwega amazi nka bakwega amazi bayajana ku mashuri canke ku bitaro canke ku ivuriro. Ego nta n'igitoro mukoresha? Oya nta gitoro dukoresha ni ingabire y'Imana. Bababwira ko Edeni mugahari ni ingabire y'Imana nta gitoro dukoresha amazi twarayakweze turayazana turashikana hano. Ari harimo amarobine atandukanye mwagiye murebona hari ino robine hari izindi ziri harya haruguru hose hari haruguru hose uko hakikuje hose haba harimo amarobine y'amazi kugira ngo baze barayavoma hafi byoroshe. Wow. Yego uracabana yamutwereka bikavya bintu ntibisanzwe akandi kabijya rero nivyo nagomba nabereke iri bungo ntabona ingene jus yanyu bimeze ntatangara. Yego reka nugurure murabe mufatira umwana ndakwereke. Yego mufatira umwana ico ndakwereke. Wabonye rero wabonye ya orange ubu kirimena rigaseseka umutobe ugaseseka imbuto zigacwiragira ni bwa buzima kaga wajyarangi ya wa mutobe ya John urabona ingene imeze aha n'uburyohe n'uburyohe niyo rero duca dufata tugaca duhingura kugira ngo abantu bashobore kwihereza. Hari amahinguriro amwe ushobora gusanga avuga ngo akora amaji y'amabungo ugasanga umuntu ariko anywa poudre gusa ngo twabonye ikigo BBN rimwe rimwe kibishikiriza mbega hari tandukaniyo ya jus yakozwe mwiri bungo na jus zindi baduhenda ngo ni marakuju ugasanga zakozwe mu mapoudre. Murakoze ugize neza kubaza ico kibazo. Imitobe idakozwe mu camwa kama nubwo coba gisosa nubwo wumva umege ifise uburyohe ndetse n'ibishobora no kugira akanovera ntibishobora kugira ngo bizane amavitamine ngo bishobore guha ubuzima umuntu nkuko ari vyamwa kamwe. Twebwe rero wa wundi yavuga ati nindafise nk'aba tugahaya ahubwo none nindafise nk'ibi tugahaya. Twebwe rero iyi ni mirima iri ku mugaragaro kugira ngo abantu bose babone neza kandi bemejwe yuko byukuri atankeka Safibu ikoresha amabungo kandi amabungo kama ya hane wacu i Burundi. Ivyamwa vya hane wacu bisanzwe biryoshe nkuko bavuze ati nyabona ni muri Edeni ivyamwa vya hane wacu biraryoshe kandi biraryoshe cyane niyo mpamvu kajya kaji wumvise kameze ukuntu karyoshe cyane ni kanovera reka abantu k'ivyamwa vya hane wacu i Burundi. Yego nuko muracabananye rero mutwereka turi mu gihe mu Burundi hari gihe umwimbo ba mwinshi. Ego ugasanga ico gihe no kwisoko bigenze neza ariko hakagera igihe uwo mwimbo nyene ushobora kuborera mu mazu y'abantu mbega nkamwebwe ikintu cya transformation muri abarimi mukongera mugatransforma ivyo mwarimye hari ico ubona abandi barima ibindi biterwa mwobabwira kugira ngo dushobore kwinjira mu Burundi bufise amahinguriro atandukanye. Ego murakoze cyane.
Ni muri iyo ntumbero nyene buriya twiyumviriye gukora uburyo bwo guhingura, kuko iyo umuntu arimye akimbura maze umwimbo ukamupfana ukamuborerako cyangwa akabora yawujyana, icyo kiba ari ikibazo kandi aba ari ingorane ikomeye cyane. Ibyo rero nibyo byatumye kugira ngo noneho na cagihe umwimbu wimbutse wabonetse, wa muntu wamurimye wa mwimbu wiwe ntumupfe kubusa, ahubwo duce tuwuhingura babantu bari basanzwe n'ubundi bihereza ivyamwa bashobore kubifata biciye mu kunywa imitobe. Rero nico gituma n'abandi basanzwe bakora ibindi n'ibindi vyimburwa, ni vyiza nyene yuko buriya ibintu biza birahingurwa, noneho aho kuzoza gushora ibintu bigashoka hanze vyitwa matière première ntibigiye guhingurwa bikazogaruka kandi tukazoza kubigura bituzimvye, ahubwo twebwe tubihingure nyabuna twebwe tubashira ibyo twamaze guhingura. Ni muri iyo ntumbero rero buriya turiko turakora ko dushoboye kose kugira ngo umwimbu wiyongere, noneho dushore hanze amafaranga y'agaciro tuyazane ava hanze yinjire mu gihugu cyacu. Ibaze Uburundi bwaronse ibigori vyinshi, kazabumva ngo twemporse kawunga. Ibaze aho bikenewe yuko inganda zigwira, abantu bagahingura ivyo bigori, bagahingura ivyo vyimburwa kugira ngo noneho abantu bashobore kwiragizwa uwo mwimbu wabonetse. Nivyo vyiza cyane, ni navyo bituma amafaranga y'igihugu adashwiragira ngo agume agenda hanze, kuko baja kurangura byo hanze baba bagiye batwaye amafaranga y'amarundi, ugaca usanga biciye babizana, ugaca usanga bije umunyagihugu bikamushikira ibe yiri ku giciro cyo hejuru. Arico gituma navuze ni nyabuna abantu baba barundi kazi, baba abene gihugu bari bo bose, baba n'abanyamahanga batuye mu gihugu cyacu, bijukire kwihereza biba byahinguriwe hano iwacu Burundi, made in Burundi, kuko turashoboye. Dushoboye rero ni batwizere bayihereza ibyo twahinguye hano iwacu, ico gihe bazoba bateje imbere igihugu, bazoba batumye igihugu itera imbere, kironka amadovize, kironke uburyo bwo gushobora kugura imiti, gukora amabarabara, kubaka amashuri n'ibindi, ryaterambere riheza rikatugarukako. Ariko uguze ikintu cyavuye hanze nyabona ajya amafaranga ubu yarungitse hanze. Yego biko biza ku yindi point idasanzwe muriko murakora, turiko turabibona, ariko banifuza kumenya kuva muriko murakora, yego niziye ntambamye muhura nazo. Intambamye dukunda guhura nazo mu mikorere ya misi yose, yego ahanini novuga ko ari intambamye duhura nazo cyane cyane mu mwanya wo guhingura. Ni zazindi ukunda gusanga bishitse amatara agacika, bishitse amazi agacika, nizo ntambamye dukunze guhura nazo. Izindi ntambamye ni zazindi zuko hari ibintu usanga dukenera hano mu gihugu, tukenda kubikoresha mu bikoresho usanzwe dukoresha nk'amambaraje, usanga tubikura hanze, ugasanga ya madovize turayabuze, bikosanga ibaye ingorane. Nizo ntambamye nyamukuru novuga dukunze guhura nazo, kuko ahanini twebwe ikibazo twari dufise cyari kiduhanze, cyari kibazo cyo kuronka matière première, cyo kuronka umwimbo, cyo kuronka ivyamwa byo gushobora guhingura. Ariko ubu ko twamaze kuvomera, ko twamaze kuba dushobora kwimbura mu mezi yose, turi mu nyisho. Turi mu nyisho. Wow. Muti biri ku yindi point cyakemutse. Iyo umuntu ihereje ibungo, yego, araheza akagira amagara ameze guti, ibungo rifite icyo rifasha umubiri w'umuntu cyane gose. Iyo wihereje ibungo ugira akabiri keza, karebwe nk'akabapati nk'akakiwanje. Iyo wihereje ibungo ugira akabiri keza, iyo wihereje ibungo urasinzira neza ukaronka agatiro. Iyo wihereje ibungo ivyo wafunguye birayungururwa neza munda, ugashobora kutagira bya bintu bita constipation. Babahungu baba bari constipé imisi yose, yego, umenga babisa akabaro munda, mufungura ibungo. Kandi rese nivyo gusa ubufungura ibungo cyane, burya ntugire ngo arasaza vuba. Gereranya imyaka naba mfise wewe, ndakubwiza ukuri, uri umujene w'umuhumure. No kwereka karanga muntu gotangara, burya ndi mu myaka 50, ariko kubera niherezo rya mutobe ubusaza ntibukorako. Turi ngaha muri no murima w'amahektare 4. Yego, mbega mwiteze amatoni angana gute? Aya matoni ashobora kuduhereza jus za safi marakuja zingana gute? Yego, murakoze cyane. Nukuvuga umwimbu nubwo muba mubona ungana gutya,
yeza amabungo ariko yose ntabahiriye rimwe kugira ngo umuntu aca yegeranya byose ngacimba ntibimbura nka kurya bimbura umuceri canke bimbura ingano bagaca bakubita byose bagaca begeranya bagenda baramura ayabonetse bagenda baramura ayahiye neza nico gituma usanga kenshi dukunda kuronka tukaronka nk'itoni imwe tukaronka ku munsi yego turashobora kwegeranya itoni turashobora kwegeranya ibiro 500 turashobora kwegeranya itoni canke itoni irengako aho rero ni ku munsi dushaka kugira ngo dukwize duhingura duca duteranya n'ayagiye arava ahandi kugira ngo dushobore guhingura nk'itoni 2 ku munsi z'amabungo itoni 2 z'amabungo zishobora kuvamwo marakujangana gute ni ukuvuga itoni 2 z'amabungo uba witeze yuko ushobora kuronka amakarato atari make kurona dufise imigwi itandukanye y'amasiro hari amakonsantre atwara amabungo menshi cyane ni yayandi nkajya mwabonye ari mu icupa ry'ilitiro agera atwara amabungo menshi cyane ku buryo usanga umenga wimbuye bike hagaca kurikire najya amasiro ariko yaba nk'ubu twagira agiye gusa umuntu anyweraho y'amanegitari wocu usanga duciye turonka amakarato menshi cyane dushobora gupakira n'amakamyo ariko kubera ajya amakonsantre atwara umutobe mwinshi cyo gituma usanga dushoboye kuronka nk'amakarato 500 dushoboye kuronka nk'amakarato 1000 byose biravana n'ubwoko bw'izo twakoze nimba ari muri zijya za z'ilitiro imwe canke zijya za mililitiro 650 uriko biza kuri point idasanzwe twagiye niko ndabona bariko baramura ego tuhave twegera turabe ingene bariko baramura kwa kuri ahantu muti muguma mwamura tuguma none eheraba tuguma twamura basheraba ni eheraba yebwa ahubwo uhageze nkaho baca begera nibegeranye bariko baramura ahageze yimbura turiko turabona bariko baramura yego bariko baramura aha rero bariko baramura yego ni ukuvuga yuko tubiravye twabonye yuko umurima ubu wagenze neza amabungo areze neza nta nkeka yuko burya na wa mwimbu uhagije burya turaza kuwukwiza hano iwacu turaza kuwukwiza hano iwacu nta nkeka ko hano bashobora kwegeranya itoni kwiye itoni ku munsi ego itoni hano biraza kuboneka kandi urabona yuko bamura amabungo ahiye neza kugira ngo ave yamaze gusa gutya amaze kugira urukoba rusa gutya niyo abara amabungo meza niyo abara amabungo ameze neza n'amakoperative tuba dukorana twebwe turabahimiriza kugira ngo batuzanire amabungo nyabuna ahiye neza nibazane tushire mu mufuko ibi byose tugejeje kwegeranya yego turabona ngaha mwahaye n'ugwaruka niko riko urakora cyane ego kubera gusha mu gwaruka cyane ugwaruka ni nkerebutse ugwaruka nibwo Burundi bwejo ugwaruka nibwo rukomeye kandi nigo tuba tubona yuko rufise umwete kandi rurabufise bukurana ivyiyumviro ku buryo no mu gihe kiri imbere tuzobakorana igihe kirekire yego wow tugomba dusena basoze yego mu migambi yakazoza ka hafi Safibu mufise ni ya murakoze cyane migambi dufise nukubandanya kwagura aho dukorera kwagura indimo kugira ngo umwimbu wiyongere kuko twebwe kugira ngo twinjire muri yambona kazoza bisaba yuko ico gihe tuzoba dushobora gushora hanze umwimbu ufadika ibyo rero niyo mpamvu tuguma twagura turakenera amatongo turakenera hamwe leta idufashije nk'ubu ikaduha n'ayandi matongo ikaduha amatongo dushobora kugira guteramo dushobora kurimamo kuko ahaye ni bamwe bimwe twovuga ngo kwirasa ikiremve ahaye ni Safibu yikokoye naho ni murima Safibu yaguze ariko turashaka ko leta rero idushigikira kuko idushigikiye abene gihugu bararonka akazi abene gihugu baraheza bakabaho neza bakaturonsa n'andi matongo yagutse kugira ngo dushobore kurima dushobore kuronka umwimbu uhagije niyo ntumbero dufise tugere kure dutere imbere twimbure byinshi haboneka umusesekara dushore no mu makungu ndagushimire cyane bwana Joseph ndagukengurukiye cyane nigenda gushimiye merci beaucoup yari iteka ridasanzwe komera nuko reka tubashimire bose mwavyo murimwo urabana natwe ni wumva ikawa ukumva ivoka ukumva icyayi n'ibindi ntuze wibagire igitegwa njabuka amazi cyitwa ibungo hari ibihugu byinshi bironka amafaranga biciye mu ibungo
ndakubwira ko muntu utararimira ibungo ndari kwifurije kuko birashobora gutuma ubuzima bwawe n'ubw'igihugu bihinduka bikagenda neza amafaranga agaciro gashika kuri mikro yari jewe nyene Juste Gael ekeje mu Marsha eke Black Machine Black behind the camera mwita umusaza twari twaje kuraba uruganda rurima rugahingura rukagurisha ibi nyobwa bikozwe mwibungo ndabura ati bye bye, la vista ula ushuro mushuro ushura none.